nimba atantambamyi ubona imbere yawe ntiwitege iterambere. Atantambamyi nta terambere. Kera habaye umushumba yakorera ibwami. Umwami yaramukunda cyane kubera yuko uyo mushumba yakorera neza umwami. Eka bose barakundana, bamwe bayaga bumvikana. Mu nyuma rero niho wa mushumba yagira ati reka nze gukora ivy'iwanje. Ese ngene yafashe ingingo nziza yemwe aze gukora ivyiwe. Nuko rero arasezera umwami ati mwami ngira ntahe nje gukora ivyanje. Umwami ati genda utere imbere. Mbere umwami ati ntiwogenda gutyo wankoreye neza. Amugabira inka 50 zose. Ati nawe nibitakugora uzoje imbere uzoshira imbere n'abandi. Nuko rero wa mushumba agira ngo atahe nawe yiyumvira ico yogabira umwami. Kandi burya ntivyoroshe kugabira umuntu mukuru, kugabira umwami, kugabira umukuru w'igihugu, umukuru w'intara, ntivyama vyoroshe. Sinzi ngene yiyumviriye ico yogabira umwami. Yibuka ko umwami akunda igisiga kagoma, kuko umwami yahora agenda kubirabaho vyaritse ngo nyine biguruka gahimbarwa cyane. Wa mushumba rero agize gutya aja mu ishamba guhiga igisiga kagoma. Wasanga aho caritse wagifise utwana, arava aracaruza kuri utwana tubiri atujana ibwami. Ati mwami numva no kugabira akira bino bisiga kagoma, nawe uzoza urahimbaga, uzoza uranyibuka ko twakoranye neza. Ngo mwami yarahimbawe cyane, umwami yumvise akanyamuneza. Ibisiga kagoma rero abiha abashumba we bari bwami, bari bahasigaye. Muvyitwararike muze murabigaburira abasha, inzora nza kuraba ko bimeze neza. Mwami agize gutya ku mugoroba umunsi umwe agenda kuraba vya bisiga aho biri, asanga biradoshe cyane. Arahimbarwa gose kubera yuko yarifuza kubona vyateye imbere, ako yari ingabire yahawe n'umukunzi umushumba wiwe. Umunsi umwe ku mugoroba bashima yuko ivyo bisiga vyoguruka hejuru kugira ngo umwami akomeze kubiraba ngene biguruka. Murumva ko vyari bibiri, ko vyagenze ngo kimwe caragurutse ikindi cigumira kwishami. Umwami yagomba kubiraba vyose, gumya araba igisiga kimwe gusa akakibona mu kirere agahimbagwa. Mugabo akababazwa cyane n'igituma ikindi gisiga kagoma kitagurutse. Niko kwibaza ati mbega vyogenda gute igisiga kagoma kindi gishobore kuguruka mpimbarwe? Ese coba gifise ikibazo? Coba kirwaye? Abaganga bavura ibwami bitungwa baramurabira igisiga kagoma basanga nta kibazo gifise. Muri ko kagoma caguma cibereye ngaho. Niho rero umwami yahamagara abahinga ngo bamufashe bamurabire igituma kagoma kindi kitaguruka mu gihe kigenzi cacu giteye hariya mu gicu. Abahanga baragerageza, urabapfumo, urabakonikoni, eka abantu bose bemerwa mu ico gihugu ntibashoboye gufasha kagoma ngo ishobore kuguruka. Mwama akomeza kuyumvira ati bizogenda gute ngo mbone kagoma zose ziri hejuru. Niho yabaza abapfumu, baragerageza biranka. Abapfumu bakomeye gusumba abambere sinzugi zatya amurangira umuhigi wahariya mu caro. Tugenda mu munzanire niyo ashobora kugurura kagoma yindi ikaduga hariya mu kirere. Nzomuha ivyanje ashime ku mpembo noha y'abambere nzoyikubako kabiri. Nuko wa muhiga araza. Mwami yari mu tuntu twiwe ari ku kirimba. Muhiga araza arihweza kagoma, arabona igituma kagoma itaguruka, ariko arihorera kugira ngo ntatungura umwami, ntatangaza bari bwami. Nuko agize gutya afata rya shami kagoma yahagarara ko ararica. Kagoma itangura gutambatamba hafi ya rya shami.
ariko noneho ibura yihagarara. Kagoma nta yandi mahigo yari ifise, isanga igenzi yayo iri mu kirere. Umwami amaze kuza abona Kagoma yindi iri mu kirere, aramubaza wa muhigi wo mu cyaro ati byagenze gute, wabishoboye gute kugira ngo ushobore kugurura Kagoma igira kabiri? Ati mwami, aje nta bwenge nzi, nta byinshi nzi, mbere ndi umuntu muto muto. Ati mugabo nagerageje kuraba nsanga Kagoma igituma itaguruka n'irya shami yami ihagaze ko. Ati igihe rero narica, ati nta yandi mahirwe Kagoma yari ifise. Umwami asubira guhimbarwa cyane, yumvira ubwo bwenge bw'uyo muhigi wo mu cyaro ingene yashoboye kubushikako. Amuha amatungo menshi, amukubira kabiri ivyo yari guha abandi. Akoresheje ubwenge buke yashoboye kugurura Kagoma ija mu kirere ihambye igenzi yayo. Kubera ko tudashobora kuguruka natwe, kubera ko tutava aho twari turi, kubera ko tutaduga hariya mu gicu, nuko hari amashami yadufatira. Ayo mashami ntiwoyatema nawe ugashobora kuguruka. Ubwo nta bintu bituma wamuzunguruka aho nyene, kubera yuko ari ivyo bintu nyene ubona imbere yawe. Ubwo wobikuraho ntivyotuma uguruka, ata ntambamye nta terambere. Ayo mashami ni intambamye z'iterambere, woyatema burya wotera imbere kuruta. Ayo mashami adutera ubunebwe, ayo mashami adutuma tutiyumvira, ayo mashami aguma duha kuraba abandi gusa. Iyo duhagaze ku mashami tuguma twihweza ivyo abandi bakora, aho kuguruka ngo tuje hariya mu kirere twihweze igisagara cose tubone ivy'igisagara gikeneye. Tema ayo mashami mugenzi, ngo nta kazi ukora n'akazi leta yaguhaye, ukibaza yuko ako kazi kazokuviramwo vyose kagutungira umuryango, mbere ukazokaraga n'abana bawe. Moneye, ako kazi leta yaguhaye umunsi umwe uzoja muri pansiyo canke haba ibindi bibazo gahere. Reka ngira kameze nk'ishami, aho niho kwiyumvira ibindi ushobora kurangura mu buzima bwawe, wese bikunganire gusumba, byunganire n'umuryango wawe. Tema iryo shami uduge hariya mu kirere. Abantu muri mu masosiyete ngo nta mashami muhagaze ko ababuza kuraba ibindi bintu imbere yanyu mwokora, ata ntambamye mubona imbere yanyu. Nimwibaze yuko muzogera ku iterambere, kandi ntambamye mubona ngaho iwanyu nizo zizobatuma mushika ku iterambere rikomeye. Tema ayo mashami bagenzi, mwubake koperative. Tema ayo mashami bagenzi, mukude sosiyete yanyu. Tema ayo mashami bagenzi, ivyo mwariko murakora muri sosiyete yanyu nyigize imbere. Ngiye inama nobagira, nishimikije ino Kagoma, nishimikije no muhigi, nishimikije uno mwami, nishimikije kano gakuru duhereje kumva. Nimugire umunsi mwiza ngaho iwanyu.